Okay, tubandanye. Ubu naho turabire hamwe icyo tuvuga staking pools. Ni ukuvuga iyi staking pools ni ensemble y'abavalidateri. Abavalidateri baje hamwe bagashira hamwe imitahe kugira ngo bagire icyo bita node rich. Barondere node ikomeye isumbiye iz'abandi, baze gutanga inyungu gusumbya abandi. Ni ukuvuga iyi staking pools ni ensemble y'abavalidateri. Abavalidateri baja hamwe, nibaza ko mwatahuye tuvuze abavalidateri mwatahuye igituma twita abavalidateri. Abavalidateri bakavuga bati turavye wewe imitahe ufise uzoronka abaguha amakoini bake ngo bagire staking. Reka tuje hamwe tugire urunani dushire hamwe imitahe, hanyuma dushize hamwe imitahe tuce tugira node iri riche ikomeye cyane. Ni ukuvuga kugira node iri riche ni ukuvuga nuko bayidepozamwo amacoin menshi, hama zikaba ziba locked iminsi myinshi. Muraba muvyumvaga, iyo minsi myinshi biza vyorohereza nyene blockchain na nyene coin, kubera za coin ziguzwe amahera, zigiye kwicara ahantu iminsi myinshi. Ni ukuvuga rero iyi staking pools ni ukuvuga abo bavalidateri bagiye hamwe bagashira imitahe hamwe, bakaca barangura coin, hama bakaca bagenda akazirunda muri node, hama iyo node ikaca iba rich, ikaca iba nyene iri riche. Hama rero twebwe tuba tugomba gukoresha staking, tuca turaba rero iyo timu itanga inyungu nyinshi kandi ikora staking iminsi myinshi. Ukavuga ati je ngira ngire staking y'amezi 5, ukaca uzishirayo bazompa coin iminsi niyi. Hama ukaraba uti iyi timu umuvalidateri atanga inyungu niniya, kandi reka mpitemo gushira ngaha, ndabona bazompa inyungu niniya. Ibi rero birafise intero. Ubwa mbere biratanga ama reward menshi, kandi ikindi gituma ari ciza cyane nuko kuri bene iyo coin bituma iyo coin igumana stability, ikaguma idakoroka cyane, kuko abantu baragura, abagurisha ni bake, barabika. Ni nka kurya mu burimyi canke muki, igihugu kirima kikabika umwimbu wacu, ntuze economic muri stable, nta nzara. No muri ntuzi niyo coin nuko nyene muca mubitahura, muca muvyumva uko nyene ni stock. Baragura coin bakazistoka, hama bakaca bahembera abantu bazibitse igihe kirekire. Iyi voice reka tuse nayigarukiza ngaha, hama tuvuge ico twovuga risk, tubone profit ziriyo, tubone ibintu bitandukanye. Ariko ahaniniya muze munatahura, mumenya bwa mbere staking, mumenye uburyo ikorwa, mumenye inyungu kuri wewe uyikoze iyo uronka, hanyuma umenye n'impamvu ivyo bikorwa, n'aba bavalidateri mumenye uko igikorwa bariko barakora muri blockchain n'akarusho. Nizere ko muriko muratahura kino cigwa. Murakoze. Mbere twarize blockchain carico, turatahura ico twita amapage muri blockchain. Nuko twabonye ko ari igitabo kiri digitale, kikaba gifise amapage. Aya mapage twarabonye ko ariyo yitwa amabloke. Hama turabona n'amajambo nka node. Ya majambo nibaza ko muri blockchain twarabonye n'ikintu cyitwa hash code. Nibaza ko ivyo bintu mubisubiramo mukabitahura, mukumviza amaudio, mukamanza mugatahura igikorwa, kuko ayo majambo azoguma agaruka. Hama twarabonye kandi ko crypto mining hakora ico twita proof of work. No kuvuga ni mekanizme yitwa proof of work. No kuvuga ni preve muri iyo mining habamwe ibikorwa. Twarabonye itandukaniro ry'amamenage abera muri blockchain. Nkuko mwibuka ko hariho coin zifite blockchain, twarabonye nka Bitcoin, Litecoin, XRP n'izindi minage twabonye.
Twongera turabona kandi minaje zibera muri telefone uko ziba zimeze ukuntu ziba zitandukanye n'izibera muri blockchain. Ibindi twarabonye ko twarabonye profit dukura muri mining, muri minage. Turabona ukuntu zishobora kukugira umumiliyoneri, turabonamo uburyo ushobora kubyazamo umusaruro amapiyesi uba warose ukayamiltiplia ukayagira menshi. Tugaprofita igihe ca bear market kugira ngo tubandanye tugwiza amapiyese. Tuzobona igihe tuzokwiga sport trading, ukuntu umuntu ashobora gutora inyungu hanyuma agahitamo kugwiza piyese canke akagumiza izo yari afise. Kandi twarabonye ikindi, ingaruka mbi ziterwa n'amaminaje zishobora gutuma umuntu agira amastress, atumwe n'ubumenyi budashemeye mu gukora minaje akoresha canke n'icizere aziha. Muri ico gihe bigatuma umuntu yanka n'amaminaje canke akanka na crypto money bivuye ku maminaje yakoze n'ukuntu yagiye arabona amadeception muri ayo maminaje. Nizere ko twibukanye icigwa haniniya. Ivyo ni ibintu bikuru bikuru umuntu akwiye kumenyamwo muri mining, akamenya kandi tukaba twarabonye ko ari mechanism ya proof of work, no kuvuga n'ibikorwa, haba mu bikorwa bitandukanye. Ubu naho twige chapitre ya gatatu yerekeye crypto staking. No kuvuga crypto staking ni inzira yo kuronka inyungu biciye mu kugaranira crypto canke piyese za coin zawe muri block. Tuvuze muri block muca mwibuka igihe twavuga icari co blockchain, tuvuze block muca muvyumva. Ni inzira yo gufata coin zawe uba ufise ukazigwiza, ukaziha abo bita aba validateur kugira ngo hariho turaza kubona uburyo bwo kugira staking. Haraho iba direct ukayikorera canke ugafata piyese zawe ukaziha umuvalidateur aba afise block muri blockchain, akagira depot hanyuma ukaronka pourcentage runaka. Ni ukuvuga ko uhabwa reward. Muri iki gihe haca haba ikintu, izo ziba zigiye muri block zica zikora ikintu twovuga block operation, zica zikora ibikorwa ziba zigiye gufasha umutekano. No kuvuga izo coin, izo piyese uba wugaraniye muri blockchain, ziba zugaraniwe muri block, iyo block nayo ikaba iri muri blockchain, ziba zirafasha umutekano wa blockchain, w'amabloke aba ari muri iyo blockchain. Umutekano, tuvuze umutekano twavuga byinshi, reka tukakigarukako. Ikindi iratuma staking haba ikindi bituma nuko haba amabloke mashasha acavuka muri blockchain yiyajuta. Ni kuvuga kuko haba hariho ico twovuga umuvalidateur aba afise ico bita amanode, hama hakaza hariya yongeramwo amabloke. Twibukanye ko ayo majambo muteza kuza murayamenya mukayatandukanya ukuntu twayavuze. Kandi hakabamo n'ikintu twovuga verification ya transaction. Mu majambo make, tukivuze kugira ngo utahure mu majambo make, utahure vyinshi mu majambo make, staking tuvuze nariko ndabivuga mu buryo bwa blockchain. Ni ukuvuga ni muri Trust Wallet hariho option coin usanga bakubasaba ko ushobora kugira staking. Ufata izo uba ufise ukavuga uti ngira ndazugaraniremo zibe zirampa inyungu, babe barazigwiza kubwira ati zimaze y'ukwezi tuzoguha izi pourcentage, izi zizokwigwiza, zizokongerwa, zizoronka pourcentage zingana uku. Ibi rero bituma iyo coin abadandaza baba bake, hakaba abagura, kandi
ni pri yayo ikiguma iri stable itaguma yama ihungabana. Nk'akarorero ni ukuvuga benshi muguze mugaca musitekinga, ni ukuvuga abagura baba benshi, abahodinze bazibitse baba benshi. Muri ico gihe iyo coin iragira stabilite, ntiguma ikoroka cane. Nizere ko ngaha muriko muratahura. Niko kamaro twovuga, nuwo mutekano twovuga uzana muri blockchain. Hariho n'amacoin mumaze gukora, dufate nk'amaminaje mumaze gukora, bakaca bavuga ngo mugire lockup canke ngo mugire staking y'imyaka 5, y'imyaka 3. Birya ni mu ntumbero yo kuzigama, yo kugira umutekano w'iyo coin ubwa mbere, na blockchain yabo igakomera kubera uko staking, uko ufata izo coin ukazibika, niko umutekano w'iyo coin ukomera. Kuko uko abadandaza baba benshi niko ikikoroka, ariko uko ufata izo coin uba ufise ukazibika, baraguha agashimwe bavuga ati warakoze kubika zino coin, zaracunze umutekano wa coin yacu, izi PS warakoze kuzibika, zaratumye umutekano wa coin yacu ukomera, reka tuguhe izi pourcentage. Nizere ko ngaha kugeza ngaha mumaze gutahura ico ubu tuvuze staking ico imaze. Ico ni ico turiko tuvuga ico imaze kuri bene umushinga, bene iyo coin, bene iyo blockchain. N'ubu hariho coin ugura ukaronka iyo option ya staking. Murakoze cyane. Nk'uko twabonye ko crypto staking igizwe na mechanisme yo twita proof of staking. Ni ukuvuga ni preuve zo gustakinga crypto money uba ufise. Ni ukuvuga amapièce ya crypto money uba ufise, amapièce ya coin uba ufise. Ariko twarabonye mining minage ko ari igikorwa co gucukura, co kurondera coin. Ubu naho wazirose muri crypto staking ubu zifise, hanyuma rero zifise uca uzistakinga, gustakinga ni ukuvuga ukazistoka muri block, hama ukaronka inyungu. Dusubiye inyuma gatoya kugira twibukanye ivyo twavuze muri audio iheze, nuko iyo block iyo staking ibera mu ma block, iyo ico twavuze block operation ziba ku ruhande rw'abanyene coin, rw'abanyene blockchain. Twabonye ko icungera umutekano twabonye ni wa coin yabo bwa mbere, ko itaguma ikoragurika, kubera baraguze abantu aho kugurisha baca barabika. Ni ukuvuga babitse n'abandi baca baguma baba motive yo kugura, kubera baguma babona iyo coin iguma yihagazeko, ifise inguvu, itaguma ikoroka cane. Biratuma abantu n'abantu bashiramwo imitahe bayihurumbira, n'abaguzi bose bayihurumbira. Ikindi twovuga ku nyungu y'ukora staking, nuko nk'akarorero ugize staking y'amapièce nk'igihumbi, ukiha nk'ikiringo, ugasanga baguhaye nka 10%, 20% y'inyungu baguhaye. Ni ukuvuga rero muri iki gihe uba uriko uragwiza amapièce. Izo pièce nazo ni n'akarusho kaniniya, aho ko zicara uziholdingiye ahantu zitari muri staking, uca ukora iyo staking ikaduza pièce zawe. Ariko kandi twarabonye hariho ico twavuga mu maminage amwe dukorera mu masite canke mu application, aho uheza gukora staking ntibakwemere kuzikurayo, bigahererayo. Amaminage menshi arashobora gukora ubwo buryo bw'uko abantu babahenda bagakora staking, hama bikarangirira iyo, mugabo ntibazozironke. Ubwo nazo ni uburyo bene izo minage bwo kugabanya nk'ama coin mu buryo butari bwo kurenganya nk'ababa barakoze staking. Nico gituma staking nziza ikorerwa muri blockchain, kandi ikaba ifise n'uburyo bwizewe ikorerwamwo buzwi.
Ikindi twovuga nuko staking ifise nk'uko twayibonye twarabonye ikintu citwa twovuga staking iyo tuvuga on chain staking on chain staking on chain staking nkuko mubibona muri vyo twiga ni staking iri direct ni kuvuga ni umuparticipa canke umustaker umuntu agira staking aba ari direct wenyene niwe yikorera staking niwe yikorera staking aba afise node kuko twabonye burya ntuze muri blockchain kugira ngo umuntu akore staking aba afise ikintu bita node. Twarabonye kandi ko twebwe ibintu byo gukoresha muri blockchain ari bumenyi kenshi bwoye ni bake babikoresha. Rero nico gituma kenshi duhora ducisha mu ma validateur tuza kubibona gatoya. Ni kuvuga on chain staking ni harya umuparticipa umuntu umustaker uza gukora staking uza kubitsa ama pièces yo muri blockchain yigira direct akaba yifitiye ico twita node. Hanyuma hariho n'ikindi twita off chain staking. Aha rero reka tuhavugeko cane. On chain staking ni harya twebwe ducagura umuvalidateur tukamuha amakoini yacu hanyuma tumuhaye amakoini yacu kuko muri node baba baramusaba igitigiri c'amakoini azana kugira ngo ahabwe iyo node hanyuma akaca bisaba yuko aronka abantu bazimuhereza kugira ngo azitware azigire staking kuko abavalidateur barabahemba hamanya abavalidateur bakaca baza guhemba babandi babaha ayabo kugira ngo bayabatwarire muri blockchain. Ndatanga akarore nko kuri kowa kugeza n'ubu turacakora staking. Umuntu aragenda agatora umuvalidateur kuko hari abavalidateur batandukanye akavuga ati umuvalidateur niwe atanga inyungu niniya gusumba uwundi ukaca uhitamwo uwo ushaka hama ugaca ufata za pièces zawe ukaca uzimuha hanyuma nawe bakazomuhemba blockchain nimuhemba kubera muri blockchain biba biri programme imuhemvye iyo blockchain nawe akaca muri blockchain muri za block muri ya node yiwe hama nawe murantunga akaca aza guhemba abamuhaye izo coin izo pièces. Nizere ko mutahuye ico tuvuga on chain staking na off chain staking. On chain staking ni harya umuntu yikorera staking yitwara ama pièces akagenda direct mugabo off chain staking ni kuvuga ugenda indirect uzicisha ku muvalidateur hama nawe akazitwara muri node yiwe hama blockchain ikamuhemba hama imuhemvye nawe akaza guhemba abo yatoreye izo coin. Nizere ko kugeza ubu mumaze gutahura icarico staking, inyungu ziri muri staking kuri bene coin, inyungu ziri muri staking kuri kufise ama pièces. Turabonye n'ubwoko bw'ama staking, turabonye on chain, neza ko mutahuye on chain staking na off chain staking. Murakoze cane. Okay, reka duse n'abarangiza dusubiye inyuma mbere ko twashikiriza ino voice irangiza tuguma dusubiramwo twibukanya ivyo twabonye muri ino chapitre. Twabonye staking turabona ko ari ugufata ama pièces warose amwe akora muri minage ukayugaranira muri block hama block akacaba ico bita block operation. Iyo operation nuko haza kuba block iza kuba ajoute muri blockchain, umutekano wa blockchain, verification y'ama transaction, ivyo bigatuma uwagize staking aronka inyungu yaho kubera yazisizeyo hama na nyene bana bene umushinga bene blockchain iyo coin yabo ikahagarara neza.
turabona ico twita on chain staking, aho umuntu yigirira staking directement akigira staking. Ivyo turashaka kubivuga mu gihe muba bakoresha blockchain canke bibera muri nka Trust Wallet, aho ahantu ushobora kugirira staking muri kiriya gihe wigiriye, mugabo uca ku muvalidateur arivyo bita on chain staking. Ni ukuvuga harimo option yo coin ifise option ya staking, ufyonzeho baca bakwereka aba validateur, hama ugaca uraba inyungu baza baratanga, hanyuma ugaca ucaguramo umwe, hanyuma nawe akazoca afata imitahe y'abazimuhaye akayishira muri node yiwe, hanyuma blockchain ikamuhemba, hama imuhemvye nawe akaca aza guha, hakaba hariho ama pourcentage abamuhaye imitahe bandikiwe direct bakaca bahembwa. Ico mwomenya nuko umuvalidateur adashobora kwanka guhemba abamuhaye izo coin, kubera biba biri programme muri blockchain. Twabonye ico twita staking pools, turabona ko ari urunani rw'abavalidateur bashira hamwe imitahe yabo kugira ngo bagire node iri rishe ikomeye cane. Iyo node mu nyuma rero ikaca batuma abantu bafise ama coin bakaca bayidepoza, ibarishe mu gihe kandi ishobora kuba locked imisi myinshi, ishobora gufata coin z'abantu n'iz'abo validateur, ikiringo co kugira ngo bazugaranire kikaba ic'imisi myinshi. Ubu rero naho turabe ama riske, nizihe riske, nizihe ngaruka mbi, kuko tubwiwe ikintu ingaruka nziza, ni vyiza ko n'ingaruka mbi umuntu azimenya. Ubwa mbere hari ikintu citwa slashing event, ni evenema ituma izo babitse baba validateur aho kunguka zica zigenda muri mwe, zica zitangura gukoroka kuja muri mwe. Ivyo navyo bitumwa n'ibi bikurikira. Ni ukuvuga umuvalidateur arashobora gukora amakosa, ashobora gukora amakosa muri node yiwe, ayakoze amakosa ubwo nyene aca ahanwa na blockchain, kubera iba yayabonye muri systeme, aca yakwa za fund aca yakwa za coin ziwe zose yari afiseyo, na zazindi za babandi bamuha ziri locked. Ni ukuvuga abamuhisemwo bose bakaba barahomvye. Nico gituma uramutse uha coin mu validateur, uguma uza kuraba ko inyungu iriko irajako. Mu gihe tubona inyungu itariko irajako, uca usohoka ukavayo. Mu gihe ubona yuko ziko zirakoroka, aba yakoze amakosa, uguma urunguruka uraba umutekano w'amacoin wamuhaye. Ni ukuvuga hari aho bishika hakaba amanyanga, hama ntuzeye ikadetegita blockchain amanyanga uwo muvalidateur ariko arakora, ikaca ifata yama funds yose, bwa buryo bwose, yama piece yose yiwiwe n'abandi bose bamucako, ikaca confisque, ikayafata, hanyuma abamuhisemwo nawe nyene bose bakaba barahomvye. Iyindi ngaruka mbi, iyindi risk ishobora gushika, ni ikintu citwa volatility. Ushobora gufata coin ukagira staking, hanyuma ikaca ikoroka nk'agaciro cane kaho wayishiriyeyo. Muri ico gihe ugasanga ugiye gukurayo za coin washira muri staking, ariko valeur wazisizeko iriko yateye ikoroka cane gose. Muri iki gihe rero habaye volatility, ikaba yakorotse, nka wewe wagize staking uca ureka kwirirwa uragurisha, uca urindira, birashika ari igihe ca bear market, ukarindira ukazogurisha mu gihe ca bull run, kubera ushobora kuba warahomvye. Ariko hariho n'ikindi gihe ushobora gukuraho izo wagize staking ugasanga yaraduze cane. Muri iki gihe urashobora guca, bivaye n'igihe uri mu gihe ca bear market, uca ugurisha kugira ngo uzohengere yasubiye gukoroka wongere ugure, kuko muri bear market bivaye n'ico gihe, igihe co gukoroka kw'ikoini cama kihari.
ni ukuvuga option ya staking muri Bullrun, igihe Bullrun nk'akarorero staking izo wakoze staking uzikuyemo waziregeye ko zizova mu gihe ca Bullrun uba utomboye cane, kuko ucukura muri staking uha amapiyese menshi ugaca ugira kugurisha ugaprofita na Bullrun. Nico gituma abatari bake benshi bahitamo kuregera bakaregera nk'igihe ca Bullrun, bakavuga bati ndakoze staking atari igihe ca Bullrun sinzokurayo, bakazokurayo baca bagurisha. Ariko twabonye ingaruka mbi zishobora gushika mu gihe utagiye uraraba aho wasize uburyo. Ni ukuvuga ikindi kintu ukwiye kugirane, hari igihe umuvalidateur aba inactif muri blockchain, ibikorwa ntabibandanye. Muri ico gihe rero uwo muvalidateur atari abaye inactif, ni kuza uraraba yuko umuvalidateur wawe wahisemo ari actif. Usanze atari actif uca urondera uwundi, uca ukurayo izo wamuhaye hanyuma ukaziha uwundi. Nizere ko kugeza ubu mutahoye igikorwa ca staking, n'ingaruka mbi n'ingaruka nziza. Mwabonye ko staking ikoresha mechanism proof of staking, ni ukuvuga tiare de coin, ufise de coin, izo coin zawe ugira staking zikugwizirize amapiyesi. Ariko muri mining twabonye ko hakora mechanism ya proof of work, ni ukuvuga urarondera amacoin. Ahaniniya rero tukatugarukize ngaha iki cigwa, nizere ko mugitahoye. Murakoze cane.